ku Butaliyano bwararonse ikarata itukura mu minota ku munota wa kangahe burya hari ku munota wa 40 Lorenzo Pellegrini igito ca mbere cinjwe na Andrea Cambiaso ku munota wa mbere hariya wiswe Matteo Retegui ashiramo ica kabiri uri Mutaliyano bibaye bibi kubusa Abataliyano bacaronka ikarata itukura ku munota wa 40 hama Maxime Docuper ashiramo igitsindo cyo kugunganya ku munota wa 42 kuri pass yande ya Leon Trossard ku munota wa 61 Trossard akubuta bica kabiri Abataliyano baba birapfuye ivyabo biba bibiri ku bindi hagati y'Ubutaliyano na Belgique Ubwongereza na Greece rirahura Ubwongereza Abongereza kabisa ye equipe yacu ariko umbwire equipe nk'iyi equipe irimo abakinyi baba star bo nka bose wombwire mwigora hari Jordan Pickford John Stones na Levi Colwill Colwill no muri Chelsea Rico Lewis kurana rw'ubamfu Trent Alexander-Arnold kurana rw'iburyo harimo Cole Palmer hagati na Declan Rice Bukayo Saka Anthony Gordon imbere Phil Foden na Jude Bellingham kipe kabisa ariko abagiriki hariya ba Vangelis Pavlidis none ngaho directement no ubona yuko ari level ari niveau ntoyi y'umumenyereza umumenyereza mushasha vuga yuko ashobora kuba uwimfata kibanza Lika Carsley chaumva no nk'ibyo n'izina iryo zino riziye Lika Carsley aje nk'uwimfata kibanza gusubirira Gareth Southgate Umunya-Irlande Abongereza kweri bari yahora ega uyu nifata yahora amenyereza abakiri bato bari munsi y'imyaka 21 cumuzana rero kuri yo n'uwimfata kibanza uyu rero bariko baravuga ati mugiye yo kwigenza neza bomuha kumenyereza umugwisa wa Three Lions ni Jude Bellingham yatsinze ku munota 87 ariko agomboye igitsindo bati yagombi here 87 minutes 87 bagombora igitsindo ariko kari aka equipe Pavlidis yabakubise double karabaduga ko match igombi here Pavlidis kabisa barakadominya ariko karabacumita 2-1 hariya Finland yarayitabuja abantu gose Finland na Ireland iratsinda 2-1 cha Finland Autriche batsinda 4-0 Kazakhstan hama Norvege ya Erling Braut Haaland itsinda ibitsindo 3-0 ibitsindo 2 vya Erling Braut Haaland n'ikitsindo kimwe cha Sorloth wo muri Atletico Madrid bariko batsinda Slovenia naida itoroshe yatwetse muri Coupe d'Europe yari imeze uno munsi Benjamin Haaland c'est le meilleur buteur de l'histoire ya Norvège ku myaka 20 igihugu atabanyamupira ubona ko Norvège mugani bakubwira ko Norvège kiki ari igihugu ca mbere ku mugabane w'Uburayi kiryoshe kubamo Erling Braut Haaland ayo mukinyi kwe muri ari umukinya akora ibintu akanabikora hose sivyo gutomboza uyu ntaba ari umukinya tomboza umuntu arashaka kuvuga ati uyu unye hari ba De Bruyne afise nga ari mu mwiza wa Man City hari Dobry ko afise Odegaard nawe ari mu mvune urumva ariko arashika akavuga ati jewe kubita ibitsindo 2 jenyene ibintu biba bimeze neza kwa Haaland nuko hariya Macedoine yatsinze 3-0 Lettonie hama Île Féroé banganya kubindi na Arménie Gibraltar kimwe kubusa cha Saint-Marin Moldavie ibitsina 2 kubusa bwa Andorre niko vyagenze uno munsi inkino zihari ni nkino Bosnia Herzegovina kina no Budagi hama Hongria bakina na Pays-Bas Republique Czech bakina na Albanie Ukraine bakina na Georgia Islande bakina na Pays de Galles hama Turkey bakine na Montenegro Estonia bakina na Azerbaijan Slovakia bakina na Sweden nizo nkino rero zihari ku munsi kuri uno munsi ku munsi wejo hoho ni Croatia bakina na Ecosse Portugal bakina na Pologne
Lewandowski na Cristiano Ronaldo hariya. Serbia bakina na Swiss, Espagne bakina na Denmark, Lithuania bakina na Kosovo, Chypre bakina na Roumanie, Bulgarie bakina na Luxembourg, Bielorussie bakina na Irlande du Nord. Nuko biri hariya muri Ligue des Nations. Bizoba bimeze ku munsi w'Imana ni Finlande izogaruka n'Ubwongereza, Greece kina na Ireland, Kazakhstan na Slovenie, Autriche, Norvège, Arménie, Macédoine, Îles Féroé, Lettonie, Liechtenstein ikina na Gibraltar, Malte na Moldavie. Nuko bizoba bimeze muri no weekend muri Ligue des Nations. Nuko isaha indwi zirenze ku minota 40. Alonso ku munsi w'ejo urukino rwo kuhuza Ubwongereza ni nande na Iceland nande na Greece na Greece dako na Greece abagiriki hariya uwiswe Bukayo Saka agira imvune ariko gushika nuno mwanya baravuga igihe ashobora kumara muri iyo mvune uruhombo kubura Odegaard kubura na Bukayo Saka tanguye kuba bibi kuri Arsenal tanguye kuba bibi kabisa muri kino gihe ubona yuko bidashobora kuborohereza kabisa kurendera turabe nimba iyo mvune izo mara igihe kinini ariko nivyo bisa neza nivyo bimeze neza kuri Arsenal kubura abakadre nk'abahanye kutangura kubura mwibuke nico kintu cagenda gikora novuga gikora ko Arsenal iyo abakinyi batanguye kugira imvune muri za December za janvier ikibazo umumenyereza ariko aragerageza kuyitorera imyushu arazana abadubrire beza ariko uko biri kose nibwo uzana umudubrire shahari abakinyi bamwe bigoye kubasubiriza bivanye navuga n'umusaruro bariko baratanga karero turindire turabe ahandi hoho nivyo babiriko birerera Arsenal mu gihe botakaza uno kapiteni wabo wiki gihe mu gihe Odegaard adahari uyu ni vice capitaine abona yuko kabisa ariko Saka turanganya ubwirabure kabisa urabona hariya arirabura nk'umushatsi wiwe Bukayo Saka nuko tubanera makuru nukuvuga yuko umukinyi Rafael Nadal ya manitse birata aravuga ati reka niruhukire nyuma yo kugira imvune aravuga ati ndabona yuko ijeno yanje kabisa reka nirekire abana ba Carlos Alcaraz aba Yannick Sinner aba Dani Medvedev babandanye mukinya afise ama Grand Chelem agiye kurane afise ama Grand Tour aza kuri 15 none ko yakoze ibintu vyiza gose Palmeiras yo matita cyo kuri 92 amaze gutakaza finale 39 Mercas Mazi yayigize gose muri 2008 ubona yuko amaze gukora ibintu vyiza ibintu vyinshi twabona yuko hari abantu bakomeye numwe bazi gose ari mukari sana kuri Terbati avuga ati uyu yashitse muri zande za irizo mu Faransa honaga hose yaravyitwaramo neza gose ukabona yuko yigeze gutwara amajeux olympique za 2008 ayitwari ya 2016 bari bakina en double ubona yuko afise imidari myinshi kabisa ubona yuko yigeze kuba numero 1 mondial igihe kinini kuva muri 2008 urabona ko yahangana cyane n'uwiswe Roger Federer wewe yamaze kumanika ibirato nuko urabona yuko uwiswe Rafael Nadal avuga ati reka mpebera ababana reka mpebera ababana ndabona yuko abana baje nabi yanse kwiyandagaza n'ubundi ati reka ejo bundi mwarabonye yira na tatu ndaje yayi muri Roland Garros nahone ariko wapava makikare aravuga ati reka mpebera ababana ndabona yuko ibintu vyiwanje bitanguye kuba nabi Djokovic nawe yatanguye biratanguye kugira byatanguye kwa mutama ariko avuga ati jewe ikintu cyose kiba muri tennis nagitwara ni Messi muri football ni Messi muri football kabisa rero nuwiswe Rafael Nadal wavuze ati jewe kabisa ndeguye ndigiriye ndagiye ubura yuko ati hari hageze imvune mfise ntibiriko bigenda neza atreka ndabe iyi misore ikomeye ndayirekere yibandanirize jewe ivyanje ndabigeze ngaha nuko rero ni Rafael Nadal umunya Espagne umufana komeye cyane gose wa Real Madrid umufana komeye cyane gose
wa Real Madrid ni wavuze ati jewe ndeguye ndahejeje ivyanje.